Agasabe Olivier aze ngaho imbere. Megana musabe aze ngaho imbere. Olivier twakoranye ibikorane byinshi. Ari mu bantu bambe twakoranye ama conference I Burundi nita kugendera mu buntu butangaje. Ni mu big brother nkunda nubaha. Yafashije kubohoka ibyagezwe gatoya nawe nyene. Ico gihe ndagenda musabe Olivier. Igisagara ca Montreal sindahazi ako ndahumva. Urahaba turagwanira kenshi imwe na Grace. Ndagenda gusaba usenge kino gisagara. Bibiliya tuvuga ngo dufata imira ivyumviro byose ngo bigwanya kumenya Kristo no kumwubaha. Ntituri ngaho kugira ngo tugire ikindi kidushaka les pensées zigwanya ubutumwa bwiza bwa Kristo zirahari nyinshi. Usengera abantu bo ngaba ishugu ubutumwa bwiza. Canada en général muri rusange. Turi muri Canada no munsi dusengera Canada, caca no here Montreal, camone gwawe. Merci, merci. Ange Michel nanje yaramfashije kumenya ubuntu bw'Imana. Nibuka nagize dusenga, nagize amaseminaire atandukanye muri Minevame na Pasteur Aimé, tuba mu bihe vyiza gose. Hama Imana yari itangiye kunyigisha ubuntu. Ndibuka hari ibintu Imana ikora. Ndibuka yuko nagiye muri Minevame kwigisha, ca ndabaza nti Ange Michel na Eric bari. Hama ca bambwira ngo bagiye kuvuga ubutumwa hana Igihanga, ngo bagiye muri vya bintu vyabo vy'ubuntu. Mu nyuma rero maze gukorwa ko n'ijambo ry'Imana, Imana itangiye kunyugura amaso. Ya majambo bambwiye kuri bo asubira kungarukamwe. Ca ndavuga nti reka nzobarondere ndababaze kuri ivyo bintu vy'ubuntu kuko hari ikintu Imana iriko irahanyigishiriza. Twapashije amasaha sinobabwira na Nathalie madame ari passionné. Imana yamuhaye ishurirwa rikomeye cyane. Nukuri j'ai été hyper béni de le rencontrer, de le connaître, de parler avec lui. Nukuri Imana imuhezagire. Maze imisi ndiko ndarimbura kuri Yesaya ikigabane ca 53. Uyu munsi turiko turavuga umusaraba. Nta kintu kibabaje nk'inko hari abantu bigisha umusaraba cyangwa bigisha umusaraba mugabo ugasanga bagize ubwoba. Mugabo nagomba kukubwira ngo iyo wumvise igikorwa cy'umusaraba, iyo wumvise umusaraba wibuke ni message Imana ikirakubwira. Raba jusqu'à quel point je t'aime, raba jusqu'à quel point, raba iyo nashitse kubwo urukundo ndagufitiye, raba humiliation navivye kubera urukundo ndagufitiye. Ndasaba ndasenga n'umutima wanje wose ubuntu bw'Imana, imbabazi z'Imana n'urukundo rw'Imana, Yesu umwami w'abami ashobore kugaragara, ashobore kumenyekana. Ndasenga mu izina rya Yesu kugira ngo izina rya pastori naka, izina rya apotre naka bizimangane, ariko izina rya Yesu aba ari ryo rishigwa ryonyene hejuru. Data mu izina rya Yesu ndakwereka kino gisagara. Mana ndazi harabarusha, harabaremerewe benshi, harabakomerekeye mu ishengero. Mana harababivuyemo atari uko bakwanka, hariyo n'abatigeze bamenya ubutumwa bwiza. Mugabo Mana bank'Imana kubera twebwe, kubera hypocrisie tubamwo, kubera guca imanza. Ariko Data mu izina rya Yesu, nkuko Paulo yavuze ati sintegwa isoni n'ubutumwa bwiza kuko ari ububasha bukiza uwo wese yizeye. Mana ndasaba ngo abo bose bariko baratahura ijambo ryawe, abo bose bariko baratahura ubutumwa bwiza, Mana bashobore guhaguruka avec assurance, bashobore kuvuga Yesu, mpwemu yera, reka utwambike imbaraga zawe kugira Yesu ashigwe hejuru, kugira ngo Yesu amenyekane muri aya mabarabara ya Montreal. Yesu amenyekane rive sud, amenyekane rive nord. Yesu amenyekane Mana muri province ya Quebec. Iyi province yakomerekejwe n'idini. Iyi province niyo bariko bararahira indahiro mbi, bakoresha amajambo y'ishengero. Mana ndasaba mu izina rya Yesu, reka mpwemu yera usubire werekane Yesu adakomeretsa. Yesu reka usubire kubereka Yesu akiza, reka usubire kubereka Yesu atabara. Mana idini ryarababaje abantu benshi, ariko Yesu arabohora, Yesu araruhura. Mana ndasaba mu izina rya Yesu, nkuko Paulo yasengeye abanyefeso, uduhe impwemu yo gutahura no guhishurirwa mu kukumenya,
kandi wugure amaso y'imitima yacu kugira ngo dushobore kwihweza, dushobore gutahura, dushobore kumenya data. Nongeye kugushima Mana muri uyu mwanya twapashije hano. Ndasaba ngo Mana y'amajambo umukozi wawe aheje kuvuga, reka zibe imbuto Mana zikura muri twebwe, zimera muri twebwe, kugira ngo tubandanye twamamaza ubutumwa bwiza bwawe bw'ubuntu, ubutumwa bw'imbabazi, ubutumwa bwo kugira neza kwawe. Icubahiro kibi cyawe data, mu izina rya Yesu, amen. Ikintu nagomba kuvuga gatoya ni kubera iki tutavuga ubutumwa bwiza. Hariyo mode yari imaze iminsi muri Canada mu minsi yahera, uyu munsi umenga biriko biragabanuka, aho abantu baposta amafoto y'ingene batakaje ibiro, l'avant et l'après, sivyo? Ni ibintu vyiza kandi urabira ukavuga uti wow, that's amazing. Ni ukuvuga iyi regime ça fonctionne. Burya abantu bavuga ibikoko ibikora. Icya kabiri, abantu bavuga ibibanezera. Umuntu yobuye umukobwa, umuntu yobuye umufiance, umuntu yobuye yaguye kuri filme yaryoshe, umuntu yaguye ku modoka nziza arayivuga. Mbega ubutumwa bwiza uraburyoherewe. Igituma tutavuga ubutumwa bwiza c'est kubera c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Quand c'est une bonne nouvelle, tu l'annonces facilement. Ariko itaraba une bonne nouvelle, c'est très très difficile. Icya gatatu naco, umuntu avuga icyazi kuvuga. Aha wonzana ngo ndababwire mu Congereza bene data, mubaca muvuga ngo Olivier ngo burya ntakunda kuvuga. Ndabikunda mugabe ico Congereza ntaco nzi. No kuvuga mu yandi majambo ntituvuga ubutumwa bwiza kuko ntituzi ingene tubuvuga. Nico gituma gukurikira abigisha nk'aba bisubira kutwigisha, gusubira ugafata enseignement zikakunuhisa, zikagufata hagati yacu muri communion fraternelle. Dusubire twibutsanya ubutumwa bwiza kuko uko tubwibutsanya niko tumenye ingene natwe tubuvuga. Mu nyuma twavana na ba Ange Michel, twavana na ba Grace, twavana ngaha na ba Joel, tukavana na ba Pablo. Kavuga uti wow, ninde yovuga ubu aka kanya avuye ngaha nukuri ko asubiye kuryohererwa Yesu. Amen. Nukuri je ndashobora kwibagira ko Ange Michel yaje muga ntashe nkunze Yesu kurusha uko namukunze ninjira ngaha, kandi yasubiye kunyibutsa kwiga canke yanyibukije imvugo ya Yesu, ubuntu bwiwe, urukundo rwiwe. Imana ibahezagire. Thanks so much.